Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Abaramukije mwebwe mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, kaze muri ano makuru ngira ndabashikirize yo kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 13 Kigarama. Akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abasaserdoti bo muri Paroisse Kanyosha bararonse uburaro bushasha. Nyiricubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, akaba yahezagiye inyubakwa y'ubwo buraro ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Kigarama. Abakristo bo muri Paroisse Kiganda barifatanije na Ecclesia Katolika mu guhimbaza umunsi mukuru w'isamwa tagicumuno rya Bikira Maria. Abahurikiye mu muhari w'ingendanyi bo muri Paroisse Kiganda, Sikirisare Kinama iri muri Paroisse Mubimbi na Paroisse Ruziba barahimbaje yubire y'imyaka 100 uwo muhari umaze ushitse mu Burundi. Idonido ya makuru ni mukanya Odrade Kaze njengira ndabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Tuyahere mu buzima bw'amaparuwase. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Kigarama, nyiricubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, aherekejwe n'umwepiskopi mukuru w'inararibonye wa Diocese nkuru ya Bujumbura, nyiricubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, yarahezagiye uburaro bushasha bw'abasaserdoti muri Paroisse Kanyosha, yongera hereza inkuka y'imisa y'isaha 4:15 mu gukengurukira Imana, yashoboje abakristo muri Kanyosha gushika kuri gikorwa ciza bakoze. Idonido na Gonsalve Ntashimikiro. Munyigisho yashikirije abakristo nyene cubahiro umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, yarakeje abakristo ba Paroisse Kanyosha kuri ico gikorwa citeka bashitseko. Yongera anabasigura ico mu gikorwa guhezagira inyubakwa. Tumwumvirize. Mbanje rero kubakeza kuri ico gikorwa ciza cyane, mwagiye inama mukarangura kandi mukaba mwagikoze neza. Duhejeje guhezagira inyubakwa, twabonye ko ari nziza cyane, ibwirizwa ko yavuye ku mutima mwiza wo kwitanga kwanyu. Ni vyiza ko twobanza tukibukanya intumbero y'umugirwa wo guhezagira inyubakwa. Sumuhamuro tugira mu kuza guhezagira inyubakwa yubatswe n'abantu. Ni igikorwa gihagaze ku kwemera kwacu. Uguhezagira rero inyubakwa n'uburyo bwo gusubira kugaragaza uko kwemera kwacu gufise, dukengurukira Imana iba yadufashije kurangura ico gikorwa, twongera tunayisaba Imana ngo ibandanye ihezagira, maze ivyo twubatse n'amaboko yacu dukoresheje ubwenge bwacu bikomezwe n'ububasha bw'Imana, birame vy'ukuri. Yaraboneyeho kandi guha impanuro zitari nke abasaserdoti bagiye kuyibamwo bwa mbere hamwe n'abandi basaserdoti bazoyibamwo. Dusubire tumwumvirize. Burya impome sizo zikeneye cyane umuhezagiro. Abakeneye bose uyo muhezagiro ni twebwe abantu. Tubanza guhezagira abantu kuko abantu nibo bakeneye uwo muhezagiro. Abo bantu guhezagira bazoba muri iyo nzu n'uburyo bwo kubasaba ko bokwama biyubatse nk'iyo nzu, mu kubana mu mahoro nk'abavandimwe, bafatanye mu nda, bafashanya kandi bakira neza abaje bose babagana. Patiri Toma Mugirente arongoye Paroisse Kanyosha yarakesha abakristo kukuntu bitanze gushika iyo nyubakwa ihere kubakwa. Yongera kandi avuga n'intumbero nyamukuru yatumye hubakwa ubwo buraro bwa saserdoti bushasha. Nawe tumwumvirize. None rero catumye hiyumvirwa kubakwa inyubakwa nuko abasaserdoti bahora mu nzu zidashemeye zitagira ihemero, zasimigaga ku buryo kuzibamwo parukwama uruhagarara. Ubu bagiye kuryama heza. Iyindi ntumbero nuko Paroisse Kanyosha izoshobora kuronka
abasaserdoti benshi bashobora kuhaba, bigaheza bikaruhurira abahereza nkuka bacu mu butumwa bwinshi basanzwe bajeje. Ku izina ry'abakristu, Aniseti Habonimana ari muri komite irongoye imibano y'Abakristu yaragaragaje akanyamuneza abakristu ba Paruwasi Kanyosha bafise. Tumwumvirize. Uyu munsi mukuru rero kuri twebwe ni umunsi mukuru twokwita uhambaye cyane cyane mukuru cyane. Akanyamuneza twaramutse twigina aho uno munsi twitwa yuko twinjiye icese ku mugaragaro kubw'uburenganzira bw'umwepiskopi mukuru uburaro bw'abasaserdoti ndetse bwavuye ku nguvu z'abakristu. None Imana yarabidushoboje n'umunezero uhambaye ukomeye cyane kuri twebwe abakristu bo ngaha mu Kanyosha. Tubamenyeshe ko ubwo buraro bwatanguye kubakwa mu mpera z'umwaka wa 2018, akaba ari gorofa igeretswe rimwe, ikaba yatwaye amafaranga arenga miliyoni 400 mu mafaranga y'amarundi. Muri Paruwasi Kanyosha, Gonzave Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Mu gisata cyo kwemera ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 8 Kigarama, abakristo bo muri Paruwasi Kiganda barifatanije na Ecclesia yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya. Ni inkuru ya Timote Ndayikengurukiye. Ibirori nyezina by'uwo munsi vyaranzwe n'urugendo rurerure rwagizwe n'abakristo isinzi, aho bari bararuriye ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya, bongera bagenda bararirimba indirimbo zihagize uwo muvyeyi. Muri urwo rugendo kandi baravugiyemwo ni rozari. Imisa yagiye gutangura igihe cy'isaha 5 irongowe na Padiri Jean Marie Vianney Nduwimana asanzwe ajejwe ubutumwa bw'abakristo barayike muri Paruwasi Kiganda. Mu nsiguro yiwe yaribukije abo bakristo ko Bikira Mariya ari we nzira idushikana kwa Yezu, aca batumirira kwama bamuramutsa imisi yose muri ca gisabisho c'ishapure. Yarabwiye ko Bikira Mariya mu buzima bwiwe nawe yasamwe atagicumuro, yahuye n'umugerageza nawe nyene, ariko yarabitsinze vyose atagicumuro akoze. Ngo Bikira Mariya yarahanze Yezu. Uwo musaserdoti yaciye abatumirira kwama bahanga Yezu mu gihe bari mu ngorane, ngo nabo nyine bazotsinda nka Bikira Mariya. Imisi imaze kurangira, abari mu muhari wa Bikira Mariya baragize umubonano wabo, aho bemeza ko Bikira Mariya yemera bamusaba kuri uwo munsi inema nyinshi. Twibutse ko iryo ritazirano uwasamwe atagicumuro ari Bikira Mariya ubwiwe yarihishuriye umwigeme Bernadette Subiru hariya Irude mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 1858. Muri Paruwasi Kiganda, Timote Ndayikengurukiye ku bwa Sedicom. Abari mu mubano Rukristo witiriwe Bikira Mariya wasamwe atagicumuro bo muri Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda yo mu Buyenzi bariginye umuvunyi wabo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 Kigarama. Patiri Rimo Federico yarabamenyesheje ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro kuko agiye kuba nyina w'Imana. Ni inkuru ya Alex niyo nkuru. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe isaha 9 z'umuhingamo kwibarabara rya 20 riri muri quartier ya Buyenzi kuri uw'Imana w'igenekerezo rya 13 Kigarama. Mu nyigisho yatanzwe na Patiri Rimo Federico yahereje iyo nkuka y'imisa, akaba yababwiye ko Bikira Mariya ko yasamwe atagicumuro kuko agiye kuba nyina w'Imana. Bikira Mariya yasamwe atagicumuro kugira ngo habe nyina uwo mwana w'Imana. Imana yamukingiye igicumuro cy'inyanduru kugira ngo muri we ibiremwa byose yagiswe bashasha, yagiswe beranda, baronze inango nshasha ubukiriro. Akaba yarongeye arababwira ibintu bigera kuri 3 abagize uwo mubano bogendera kugira ngo bashobore kwisunga uwo muvunyi. Umusuku w'uwo mubano Bonifasi akaba yaratubwiye icyatumye bashima kuhimbaza uwo muvunyi kuri uyu w'Imana, kandi Ecclesia imuhimbaza kwigenekezo rya 8 Kigarama. Akaba yatubwiye ko bashimye kumuhimbaza ku w'Imana kuko iyo tarike yahuriranye no mu minsi y'imirimo abagize uwo mubano abagiye kurondera ibitunga umuryango. N'abakristo bagize uwo mubano bakaba baratubwiye akamaro uwo mubano ubamariye, ko ari uko ubwa mbere bamenyanye batari bazinanye, ko bashobora kandi ko babana muri quartier imwe, bakongera bagafashanya hagize ugira ingorane hagati muri bo bakamuserukako, ndetse n'ufise n'urubanza rw'akanyamuneza bakongera bakamufasha kugo rubanza. Bakaba basaba n'abandi ba Kristo bataraja mu mibano ko boja ku mibano kuko hari vyinshi bahomvye batashobora kuronka, na cane cane nk'ijambo ry'Imana kuri zirikana. Alex niyo nkuru, Paruwasi Saint Augustin ku bwa Sedicom. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 Kigarama, Diocese nkuru ya Bujumbura izobiri mu kanyamuneza ntangere ko guhimbaza isabukuru yayo y'imyaka 61 imaze ishinzwe. Kazoba ari n'akaryo ko gusubira guhezagira isengero ya Paruwasi Mvyeyi yari imaze iminsi iriko irasanurwa, hongere hugururwe kandi umwaka w'ubutumwa w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021.
ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutumwa. Mu gihe abahurikiye mu muhari w'ingendanyi baheruka guhimbaza yubile y'imyaka 100 uwo muhari umaze ushitse mu Burundi, ubu naho ihimbazwa ry'iryo yubile ryabandanirije mu maparuwase. Ku igenekerezo rya 13 Kigarama abahurikiye mu muhari w'ingendanyi bo muri Sikirisare Kinama iri muri paruwasi Mubimbi bahimbaje iyo yubile mu kwigina imyaka 30 uwo muhari umaze ushitse muri yo Sikirisare. Ni inkuru ya Anesteti Nduwayezu. Ingendanyi zo kuri Sikirisare ya Kinama ziramutse zigina imyaka 30 zimaze zitanguye kuri Sikirisare ya Kinama. Twegereye abawutanguje aribo bita inarabibonye mu muhari w'ingendanyi n'abasanzwe bahurikiye muri uyo muhari binjiye ubwo mu nyuma bamenyesha ibi bikurikira. Jewe nitwa Ndimuruvugo Salvatori, nkaba natanguje umuhari w'ingendanyi ngaha mu Kinama, mfashijwemo n'umutama bita Nakereto, niwe yatubwiye ko uwo muhari ari mwiza kandi ukenewe. Ubwo twawutanguranye yitwa Felice, niwe yari cegera canje. Imbere yaha bawudufashije kugira ngo ubandanye utera imbere yari umufurera yitwa Deodatus, n'ubundi mugendanyi nyene ava hakurya ku rugari yakorana na Patiri Valante yahora twandikira udutabo, bo baza kutumenyereza no kudufuruma. Nitwa Evariste Ndayisaba, nkaba ndi mu batanguye uwo muhari ngaho kuri Sikirisare ya Kinama. Tumaze kuwutangura rero uwo muhari muri 90 turagize ingorane zidasanzwe muri 95 aho haje igihuhusi, bamwe muri twebwe baraja mu bintu vyo kuvugishwa, mugabo dufashijwe na nyakubahwa padiri mukuru w'ico gihe Patiri Maurice Simon Pierre Ciza aca dufasha, bamwe turabagarukana ku murongo tuca turabandanya ubwo butumwa n'umubana n'uwo munsi rero uwo muhari ukibandanya kandi waramuye abatari bake. Ndanezerewe ndavye na cane ivyiza na cane bikorerwa mu muhari w'ingendanyi, ingene witwararika abagowe, ingene witwararika gufashanya hagati yacu ndetse n'abandi bantu batandukanye. Je ndahimbawe cyane, je numva ku mutima derutse ko kora nk'izi myaka 30 ndi muri ngaha ayi. Ndaryohewe cyane kubona nshikiriye imyaka 30 ingendanyi hobwo nizihore ku ngoma. Tubamenyeshe ko ivyo birori byari byatewe iteka na mwarimu mukuru asanzwe arongoye Sikirisare ya Kinama Leonard Cishahayo, habe n'abarihurikiye muri komite mpuzamihari kumwe n'abubakanye n'abasanzwe bari muri uyo muhari w'ingendanyi n'abavyeyi barereye mu muhari w'ingendanyi n'abaserukira imihari n'imigwi ikorera kuri Sikirisare ya Kinama. Ku bwa Sedikome Aniseti Nduwayezu, Sikirisare Kinama. Jean de Dieu Ndizeye nawe atubwira uko abari muri uwo muhari w'ingendanyi bo muri Paruwasi Kiganda bahimbaje iyo yubile y'imyaka 100. Ibyo birori byatanguye mu mwaka ya misa yahejwe isaha 5 na Patiri Alexis Bateranya asanzwe arangurira ubutumwa muri Paruwasi Kiganda. Nyuma ya misa babandanirije mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye ry'Ikiganda. Muri ivyo birori baratambye batarika bigina iyo yubile. Majambo yashikirijwe uwaserukiye abashitsi akaba asanzwe ava muri Paruwasi Munanira yarakeje izo ngendanyi, yongera arabasaba ko ubushuti buri hagati yabo n'ingendanyi zo muri Paruwasi Munanira bwobandanya. Urongoye urwego rw'imihari n'imigwi muri Paruwasi Kiganda Mupfasoni Odette Nindorera yarakengurutse ko umuhari w'ingendanyi ukiri uwa mbere mu bikorwa byo gusahiriza paruwase, ngo naco gituma basanga abatumye ko kenshi ngo baragendera by'ukuri icivugo cabo. Yarabasavye ko uyu mwaka wa yubile woba umwaka wo kwirimbura umwe wese ivyo yaranguye afatiye ku myaka amazeyo. Patiri ajeje ubutumwa bw'abakristu barayike muri Paruwasi Kiganda yarabasavye ko boba ivyabo navyo Eucharistia nka Tarasisiyo Mweranda, ngo naho bitoroshe ngo kuko bisaba kuba nka Yezu. Tumwumvirize. Imyaka igitigiri izo zose n'inguvu zobafasha kubandanya uru rugendo mwatanguye rwo kugendanira umukama Yezu, rwo kuba ivyabona vy'Eucharistia. Tarasisiyo umuvunyi w'ingendanyi murazi ubuzima bwiwe, none rero namwebwe nihajya nyene kuba ivyabona vy'Eucharistia. Yarangije ijambo ryiwe basaba ko bokwama baba amatara yaka bakaba urumuri rw'abandi. Tubibutse ko uwo muhari wahimbaje yubile y'imyaka 100 ku rwego rw'igihugu kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icumi
uyu mwaka hariya muri paruwasi Muyaga. Turangize tubibutsa ko umuhari w'ingendanyi bawutazira ingobyi iheka abihebeye Imana. Ku bwa Sedicom Ndizeye Jean de Dieu paruwasi Kiganda. Abari mu muhari w'ingendanyi wo muri paruwasi Ruziba bakaba bahimbaje yubile y'imyaka ijana ku igenekerezo rya 13 Kigarama. Idonido na Donatien Nzobonimpa. Mu nkuka ya misa yaherejwe na patiri mukuru wa paruwase barashoboye gushikanira umukama ibikoresho vya liturujia, aho twovuga nk'umutamana wambara umusaseredoti ahereje inkuka ya misa kumwe n'isiboriyo hamwe n'amahostia atari make. Inkuka ya misa irangiye twaregereye umukuru w'umuhari muri paruwase Omer Bigirimana aratubwira kugeza ubu uko umuhari wifashe. Umuhari w'ingenda yuno munsi wifashe neza kuko uhurukiyemo ugwaruka abamama abapapa batamakazi nukuri nakanyamuneza kadasanzwe nukuvuga aho batanguye kumva inyigisho za yubile baciye binagura mu buryo budasanzwe kugira ngo berekane akaranga mutima kawo. Aho yubile itanguriye baciye bagira akaryo keza kugira ngo nabo binagure ku mutima no nabo rero nabahevye bose ubu baragarutse ubu turi kumwe turi mu twahavuye twerekeza aho bari bateguye ikibanza c'agatutu ari naho havugiwe ijambo nyezina ry'uwo munsi. Mu byo yashikirije Omer Bigirimana umukuru w'uyo muhari yarashimiye abari muri uwo muhari ngo kuko bagerageza neza kugendera icivugo cabo senga sangira igore kandi bintumwa. Yarahavuye aranatanga n'impapuro ziteka mu bazironse bahereye kuri patiri mukuru wa paruwase. Nyijambo yashikirije patiri mukuru wa paruwase Ruziba patiri Petero Karaveri Gacumu yarabahaye impanuro zitandukanye tumwumvirize. Abandi bose baje boga kuri umuhari wanyu ico gituma rero ukwama ugaragaza izo nguvu nyene zawuranze kuva kera narindi na mwebwe ntimwitinye. None rero umukama abandanya bakomeza kandi abahezagira aho karanga mutima kanyu nakaranga mutima gakomeza ubuzima ru Kristo. Namwe ndabifuriza ko mubandanya mugashigikira mukagaragaza naho biruko umukuru w'ugwego mpuzamihari n'imigwi muri paruwase Simeo Nyandwi wewe mwijambo yashikirije yaravuze yuko afise amakenga ngo kuko bigaragara yuko abari muri uwo muhari bagabanutse cyane ugereranije no mu gihe caheze. Mwomenye yuko uwo muhari uriko urategura umugambi aho bashaka kubaka icicaro cawo ku rwego rwa diocese ngo bakaba bazocubaka muri sikirisare ya Kimina paruwase Mutumba. Ibikoresho ngo bikaba bizotwara amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 200 bagasaba intererano nkuko vyashikirijwe n'icegera c'urongoye umuhari ku rwego rwa diocese Ferdinand Manirakiza. Donatien Nzobonimpa Sedicom paruwase yitira umweranda mu Matereza bikarikuta mu Ruziba. Genekerezo rya 13 Kigarama abari mu muhari w'inyegu za Bikira Maria zo muri paruwase Mikari Mweranda zari ziramukanye umunsi mukuru kuko batatu muri bo bari baramutse bishikana kuri Yezu Kristo baciye kuri Bikira Maria. Ivyo birori vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru wa paruwase Patiri Leonard Nimbona. Claver Kayoya. Mu gisabisho c'inkuka y'imisa cyatanguye igihe cy'isaha 4 kirongo nyakwa patiri mukuru wa paruwase Mikari Mweranda Leonard Nimbona ari kumwe n'abandi basaserdoti batatu babashitse. Musiguro y'ijambo ry'Imana yashimikiye ku nkuru nziza y'Dominika ya gatatu y'ubushikiro umwaka B. Inyuma y'igisabisho cyo kwemera kwacu abo bari baramutse bategwa iteka ryo kugira indagano baciye batera intambwe baregera imbere hanyuma baragira indagano zabo. Inyuma y'igisabisho baciye babambika utujabutugu turanga umuhari w'inyegu za Bikira Maria. Mu nyuma zaho nyakwa patiri mukuru arakeza abo bari bahejeje kugira indagano. Inyuma y'igisabisho c'inkuka y'imisa abo bari bahejeje kugira indagano zabo baragiye kuri Ave Maria kugira ngo bashire umukono kuvyo biyemeje. Inkuka y'imisa isohotse naregereye umwe mu bashigikiye mu bari bahejeje kwishikana ndamubaza ingene mu muhari wabo umuntu ingene yitegura umwanya bifata kugira ngo atere intambwe abone kwishikana. Kugira ngo dushobore kwakira umuntu mu muhari w'inyegu atere intambwe ashobore kwishikana kuri Yezu Kristo aciye ku muvyeyi Bikira Maria, ubwa mbere hoho tumarana nawe umwaka wose yitegura yiga amenya ingene umuhari wifasha. Iyo umwaka uheze mu gihe c'umunsi mukuru w'isamataga icumuro wa Bikira Maria tuwegereje kuko niho twe dukunda kwishikana duca tumarana nawe iminsi 40
30 mu nyigisho mu mwiteguro yitegura adasiba kugira ngo ashobore kwishikana kuri Yezu Kristu aciye ku muvyeyi Bikira Mariya. Kuri uyu munsi twashoboye kuronka 3 bateye intambwe bishikanye ubwa mbere. Mu nyuma zaho baci babandanya urubanza rwabo mu kuja gusangira amasaka. Claver Kayoya, Paruwasi Mikari Mweranda ku bwa Sedicom. Tukiri mu makuru y'ubutumwa, Yvette Gahangarugi niwe yatowe ngo arongore umugwi w'abaririmbira-mana duhimbaza umukiza wo muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga. Ayo matora y'indongozi nshasha yabaye ku igenekerezo rya 13 Kigarama. Abari bitavye ayo matora barashima uko yagenze. Ni inkuru ya Wirisi Ndayihebura. Ayo matora yatangujwe n'igisabisho cabaye neza igihe c'isa imwe n'igice nyuma y'inkuka y'imisa ya mbere aho nyene muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Bizimungu Bonifasi icegera c'uwarorongoye uwo mugwi w'abaririmbira-mana guhimbaza umukiza aratubwira ingene bitunganije n'ingene bateguye ayo matora. Imyaka 2 umukuru n'icegera babatoye niyo manda yabo. Uno munsi rero niho twaheza ikiringo. Mu mategeko agenga umugwi bisabwa yuko komite yicara hamwe igatora komisiyo itunganya amatora. Mu mategeko 2 yuko batora abantu 5. Rero twaragiye hamwe na komite turatora abantu 5 tuca tubatwara muri Assemblée Générale barayemeza iyo komisiyo hanyuma ikija ku kivi. Rero uno munsi niho yadushikirije gikorwa twari twabatumye. Nayo Rwandi ku magenge yatubwiye ingene babaye muri ayo matora. Umurwi ujejwe amatora bafite ijambo shimikiro ryo kuba mukuri baciye tugirana n'imisi 9 buretse umutima Mweranda yatumurikiye mugabo bakaba twamurikiwe n'amategeko ihangiro ryacu ryashitswe ko. Yvette Gahangarugi niwe yatoye ngo azorongora uwo mugwi duhimbaza umukiza mu myaka 2 iri imbere. Umviriza bimwe mu byo bavuze igihe bari bamuhaye ijambo. Kubakengurukira gose ku gikorwa duhejeje gukora. Je bico ndabemereye kubagamburukira. Melchior Nkurunziza numwe mu baririmbira-mana bari muri ayo matora yarakengurutse ingene amatora yagenze. Niko mu mategeko agenga abantu aho bakoraniye harashobora kuba tumwe n'utundi abantu batumva kumwe abantu badahurizako. Nivyo bizimwa byabaye mu ntango ariko turongowe na mutima amatora yabandanije hanyuma twatora indongozi. Muri usangire byagenze neza. Arakaza ndoro wanka Christopher Omere n'umukuru w'ugwego mpuzamihari n'imigwi muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga nawe nyene yaragize icyo yavuga ko. Ingurukira gose uyu mugwi watunganije aya matora bagasoma amategeko bayakurikirana. Ni vyiza yuko iyo amategeko hari akurikizwa na Yezu yarayakurikiza. Ndabaye ndakeza vyifata kibanza aba bavukanye Jean Bosco na Yvette niyo hagira umva yuko yarenganije yaterezwa gutorwa tuzokwakira ibirego vyiwe. Eka na Artemoni muona asanzwe aserukira urwego mpuzamigwi baririmbira-mana nawe yaragize icyo avuga kuri ayo matora yarajeje kuba uwo munsi. Ubwa mbere ndakeje abizewe na cane baje gukeza ko hari yose uko igikorwa kigenze. None rero tubone yuko igikorwa kirangutse ari kuneza ya twese. Sozere tubamenyesha yuko umugwi baririmbira-mana duhimbaza umukiza wo muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga umaze imyaka 28 urangurira ubutumwa ngaho. Nayo Yvette Gahangarugi akaba yatoye ku kiringo kigira 2 ngo arongore uwo mugwi baririmbira-mana. Wirisi Ndayihebura ku bwa Sedicom muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Amakuru twari twabateguriye akaba ari ngaha hagarukiye. Mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri nkabanda bakengurukiye. Ndashimiye bagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Ondra de Kaze niwe ko arabashikiriza. Ndabipfurize kuroranirwa mu vyanyu vyose.